my love. 190 way. Kironyibuke data. Geza humwasa shaka. Simbona imbere simbona inyuma umutima wanje wihebuye mfise ubwoba bw'ubuzima igihe kimbanye kirekire sinzi naho bizoherera umutima wanje wihebuye mfise ubwoba bw'ubuzima mfise ubwoba. Nkuko so wanyu yasize abaraze niko ngiye kuza ndabibasomera umwumwe amenya itunga ryiwe kandi mumenye yuko umuvyeyi wese aba afise uko ashobora kuraga abana biwe kwitunga yirondereye ivyo adaba afise ko uburenganzira ni y'amatungo y'inkomoko niyo abana baza hasi ariko ku vyose yirondereye ashobora kubiraga uko abishaka nkuko yabiravye ubukurikira itongo riri Nyabunyegeri yariraze umukobwa wiwe mukuru Senti hama imoto zibiri zikora mwibarabara nazo nyene yaziraze umukobwa wiwe mukuru hama parcelle iri mu bukirasazi irimo ama annex yayiraze umukobwa wiwe mutoya Keza na hama kuri alimentation Keza manzuri kivyo bintu shevyo no vyemera soma neza ni bugwayo maso akwaso mu vyanditse gute Keza eko kwe mukobwa jewe ndiko ndabashikiriza ibyo papa wanya siza soma gusa turabishira mu gifto ndavyemera hama alimentation iri iruhande ya Kingstar iri ifise valeur y'imiliyoni 70 y'umutayi wa yayiraze umukobwa we mutoya Keza Keza hama Jevyo sindavyemera nimba ari giturira gwaye sindavyemera ivyo no vyemera gute alimentation y'imiliyoni 70 ni gute yawe papa ni gute byoza kuvagura miliyoni ni mutekano je sindavyemera ivyo bishoboka sindavyemera muri vuga neza uravuga ni cyo bagukorera ugira hindura urwandiko koko yari miliyoni 70 yamukoreye iki papa kuburyo muraga ijya alimentation ni kiki yamukoreye papa kugira gushimira ko ijya alimentation ni kiki yamukoreye papa uratiye namuguye ushobora kunyemerera nka heza basi shakore byose nimbaruko shakore imiliyoni 70 gute bafata gakorera ke hama dushitse kuri ino nzu n'imodoka zibiri ziri muri garage nizo nyene yasiza aziraze umukobwa wiwe mutoya Keza kuri ivyo rero ibi byose nana gato sindavyemera gombore yarabisinyishije kwa notaire no ni kuvuga yuko ofisi icubaza cyo gushika kwa notaire ukaraba wavuga ati ngo yampaye igiturire yagize ariko uwakiri mu byo papa nabyo yokora mu yarabisinyishije kwa notaire papa naramuguye n'uburyo bwose bushoboka wamufashije iki papa Cynthia ivyo byose yaravyanditse asigaye yanditse n'urupapuro vyemera nimbagiye kubindura nimbagiye kubindura sindavyemera kandi ntaheze kutubarira urupapuro ruvuga ruti Keza mu gihe uzobushikiye itungo duhereye kuri ino nzu uzoyibanamwo nawe ushaka itunga naryo rya alimentation uzorijera uko ushaka kuko kuva kuri uno mwanya ndabibasomeye n'ibyawe hama nawe iyo tongo ufise kurikoresha ni gute bwa kwiyumvira gukora ibintu ushaka uzoridandaza ushaka uzogira icyo ushaka uko niko yasize abaraze itunga ryanyu kandi yavuze ati mutegerezwa gukurikiza
ko yabivuze kuko no kwa noteri biranditswe kuri ivyo rero niwashaka gutora izo mpapuro zikwegukira zegukira iryo tunga uzoze kuri biro yanje amaho nkorera ivyo zishobora kubitahura zishobora kubyemerana na gato zishobora duvirizi ayo mateka mwagiye kugira nico cutuma kenyumvisa ko byo nako aravuga rukuri keza babivyo bintu yokora nuko mwabitera zishobora kubyemera uzoze ndaguha impapuro bwira ibintu byose bikurikira zishobora kubyemera ivyo bintu hama ndafise ibindi bikorwa ngiranje gukora kuko ndihuta niwabona ko warenganijwe uzokwitura ubutungane murakoze wanyu yasize ambwiye uko yasize asinye byose kuba bigize uko niko bitegerezwa kuba amagenda agiye mugire umunsi mwiza zishobora kubyemera nibabwiye kubera igiturire cyo kuryamana nawe kugira ibyo byose agenda kubifekira urabivuga neza sinabyemera sinabyemera ibyo nabyo nopfa nemera ibyo nabyo nopfa yemera papa ibyo biri nimba yoba yarabikoze mani nutumuhana kumujya nituratatore ibona mani tumuhane nacyo ndamuvumye nimba yarabikoze gusa natse ko ibyo ni papa nabyo yamurira jewe ubu ni wasigaye umuvumo wamvuye kugiye kuriya hama ndashaka ndakwibutse ko kwiryo wambone ngo mesi imbuto zanje by'ukuri narazimeje icyo niragiye niko ntameshi cyane ariko n'ubundi biri muri iyo nzu byose ni iby'iwanjye ndaguhagarisa imwe utora ugushaka ariko wasize musirikana ugatora ugasohokana umvire mu nzu nibaza impamvu nabayeho nibaza impamvu navutse ndagusabye umbabarire uko nari ndabivuga siko nabisanze kwenga inzu ngere byose ndagukoreye umbabarire ejo wambwiye ngo niwumva kubivuga iby'iwawe murana agahinda izo mbabazi ntushobora kuzikura hehe izo mbabazi utari kugirira jewe mutoyi wawe je nuzikugirira ndazihuye kazo ndakwinginze biregereza gusa izo mbabazi zo kugabira ibibi muri shampo ugasohoka ugatwara ndaharura uruki usohokere mu nzu si ndabari aho ndi ko ndabari ndaharura umvire mu nzu yanje nushaka ujye kwitwara ahubwo mba hose nzitaha kugira mu nzu nayo musozi yawe kimbanye kirekire simbona imbere simbona inyuma umutima wanje wihebuye ufise ubwoba bw'ubuzima igihe kimbanye kirekire sinzi naho bizoherera umutima wanje urihebuye ufise ubwoba bw'ubuzima ufise ubwoba ufise ubwoba ufise ubwoba jewe ufise ubwoba bw'ubuzima ufise ubwoba ufise ubwoba ufise ubwoba ufise ubwoba baze kuraba buri Emma, ariko ari se mabu ciao. amahoro gakiboho turatashe
dawe ku myaka bari babaciriye cyukuri muratashe iyo mihimbiri maze ibanze ibone sema vumbi none dawe sema vumbi bakome dawe nanagize ubwoba n'ukuri namaze kwihebura ko ntadusubira kuhabona vuba kubera ko imyaka y'abaciriye ari myinshi cyane reka noneho humura mwananje erega turabagabo Imana ni nziza n'ukuri bari gukenyera bakaduhezayo twebwe si nk'akantu kose kaje kudedemba ibyo kadedemba ngo ariko karasura kaze karabe reka ndakubwira dufise ubuhinga dukozako amadosiye tukayahamba mu kuzimu bakarondera bagahebura mwabikoze gute erega amatelefone yose ngaha bari bashatse kuyatwiba ngaya ari karavuga turayazanye ndagutera inkuru zo wawe arakomeye rwose n'igikoko jewe sema vumbi ubwo wewe urazi mu myaka iheze so wengere yari amezi so wawe yari gisoma cananiranye mugabo niyarara mu gasho kabiri mubone izo nkuru ko ntari bwazumva mwananje gumye umutima turatashe Imana irakoze cyane n'ukuri kubagarukana hama rero mwananje nejo bundi ntuzugire ubwoba ngo urabonye yuko tuguye mu cyaha so wawe arakomeye rwose none imyaka bari baduciriye urayizi ni myinshi wewe wari witeze kuzosaba kutubona hana gato iyo kaba kandi kagabo muri twa tugabo mbundenge niko mvuyeyo raba ingene tuje dusatwe naso kubera turababingwa musa neza twigire hama rero mwana burya je narakubariye ko ivyi wawe n'umugabo wabitoroshe imisi tumaze mu gasho nubwo ari mikeyi ntiyigeze aza kuturaba yo ma yaragiye mu gisagara yaramanze sihari ari mu gisagara yego yaragiye nawe mugumenga siheza basha ko wavuye iwacu umeze umenga siko biki nakundi ibyo aribyo byose ubu ntabuze ikintu yabaye oya mama wowe urabizi none ubwo uragira ikwiye ndabironka mu oya we yacuraba inyuma ari abaso wawe iby'inyuma heba we murekura abaso wawe twebwe natwe udutangariye ko tuvuye mu gasho natwe dutangaye ko tuje dusanga warahindutse isura tuyagirayo ayo nawe urimwo muvyeyi ntaco noguhisha rimwe ndabironka ibindi nkayibura mugabo ndihangana nko kubaka biragoye ntashi ntiwumire ku musonga iyo waje je ndazi ko ibintu bikwiye njyana icyo mu byo baduhora kirimwo nyene ngo tugende rero dushike muhira hamuraheze twiganire twicaye uruhande rumwe siko tugende sikinezeye nuko ndababona yemwe ndahaje mugabo w'umwana uko twagusize sikusa uko twakureze sikusa ubwa mbere wari ufise inzobe rutuka imeze neza none heraba ngaho waciye kutumenga urwaye kwaye nyamagoma ubwo kamwananje urafungura bikwiye ndafungura no kuraho ngeze cyane ni hamwe wamenyereye kwigumizamwe ibintu ngira musaza we bandya tuyagara gucyura ya mbere bandya tuyaga murundi sihari arihe yagiye n'umugore w'Ibujumbura baramanutse yego baragiye siho twe na so wawe twabuze ikiza kuturaba niwumva ko bwa bundi atari bo bari murambariye baturaba bari batubabaye ibyo ari byo byose rero ntacyo twebwe icyo dufata muto naze tujyane muhira hama ibisigaye turabyihweza dushitse muhira reka naco ndabashikane muhira hama nce ngenda kuraba ivyo maboko yaramgenje kuraba oye kuko yaguhaye ntawe ubize yego uragenda urabe ntangora ico neze nuko ndababonye nimeze neza uyu munsi menga tunezerewe mama murazi yuko hari igihe ushika ahantu ukiyumvira ko indoto zawe zigomba zishike mugabo mwanya mutoya ugaca usubira inyuma nk'ibirenge muvyeyi kuko nabikubwiye ko ndi mu rukundo nawe urambwira ati ndabe mvugane nawe kugira ngo ati ntuzopfa utabonye akuzukura cyane mama navuganye na Karegera igihe namubwira ivyerekeye kumukwa yanezerewe cyane najye umutima wanje uranezerwa ndavuga ati Imana ishimwe ndaronse nje ndanezerewe mama mugabo
umunezero wanje wabaye wakanyagato ya umunezero wanje wabaye wakanyagato kuko n'igihe mukundaniye namubwiye tujya mu byo kuvugana kuvyerekeye inkwano mama yansabye inka izi urazibona mama yansabye inka 3 ngerageza kumubwira yuko fisi ikigurube ngaho ico kigurube kiriko kiravuga mama yuko tuzokigurisha turonke n'ibihumbi 500 cenda muko mama yararengwa yuko adashobora gukora iryo kosa inka 3 twebwe atani igihori gitaha muri uru rugo atari iyo ngurube naho yobyara urabona ko ifise amezi ayo mahera tokwigera n'ayinki mwaboneka ubona atari ko aragukinatiza ubona atari ko aragukinatiza ahubwo yumva atari urukundo agufiseko mama arankunda mugabo gusa ikintu natangaye mama kubera ko ashobora kunsaba inka 3 mbe namwe bwe kera nuko byari bimeze ga muvyeyi wanje iyo twebwe kera ego hari habiyemera bashobora gukwinka inka bakayishorera bakayizana mu rugo mugabo rero ingorane zaca zihari ivyaye wacu umusubizi yiwe narawumva y'abakoye abandi barakudufaranga nk'uduhumbi 50 30 abandi bakazana isuka hariho abakobwa amasuka none ga yemwe wumva yo agomba kugore n'ukuri murazovugana ariko yopunguza canke umwemere upfumo bihe mama sinomuheba kuko ndamukunda cyane gusa nguma niyumvira ni kubera iki kenshi twebwe abakene tudashika ku ndoto zacu mama urazi ko hari igihe mura niyumvira yuko jewe na wowe ko tuba twaravuye ingorane nyinshi cyane twamaducamo mama ubu kuko tuvuge ko Imana yatwibagiye tuvuge ko mama hari abantu baba baremewe kuri ino si baremwe n'Imana bobo ubuzima bwabo bwose tukazohera mu ngorane gusa mwana je ivyo ntabyo mama yansabye inka 3 nibyo koko ndumukire mugabo reka ngirageze nawe ndazirondera inka 3 atana akazi ufise jewe sinemera ko ujya mukobwa yagukunda kuko yaba yagukunda akabazi n'ubuzima tubayemo ntiyo gucira ibintu birengeye cyane nta n'akazi ubona ufise abona neza by'ukuri izo 3 zopfa mama ndabyumva reka ngerageze kuko ikintu cica kudashika ku ndoto z'umuntu n'ubwoba reka nakure mu bwoba ndondera amafaranga kandi mu byo urakoze cyane mbe mama watetse iki uyu munsi natetse udushaza nakuye hamwe kuri wa murima watuse ubwishaza ningene ndamukunda reka ndabeho bwo mu gikoni ye mama utambwiye ko ari ubwishaza ubushaza umutima wanje wuzuye agahinda amarira niyo nkuru yanje ubuzima bumbereye ishure naniwe kwiga nibaza impamvu nabayeho nibaza impamvu navutse uko nari nabisiga Sisi. Wow, barika. Barika. No, genda utaraba. Sawa. Sawa. Meze neza. Meze neza. Andasha. Oh, no, umunsi washatse gufungura. Kubera? Ntabyo bite. Okay. Usujire nagurira, nari nakugurira tukaga dushira muri frigo sinzi kwatubona. Ana turi mu gatondo. Sasa rero nasanze ejo binjije 1,800,000 imiliyoni bisa gusa hariho ve nasanze badafise by'abantu ngo canke ndakuzirondera nagiye ashikanyira kwanza hasigaye ariko bagora neza hama ari ikindi kintu nashaka shaka ko ijya chambre yawe
uraramo uyintegurira neza iwanje ushaka ko uyu munsi ariyo nza kuraramo nawe urahitamo aho ushaka kurara nimba ari muri shambure y'abashitsi cyangwa irya shambure naho urararamo uraza guhitamo aho ushaka ariko ryo nza kurara muri irya shambure aho uraramo saba ndabikora ibyo byo ni ibi barira neza wakurekuye mu murima kuzura isoroma isombe basha ntikarahera agacu uri temba nteke jewe uri temba nteke ibyo byo ni biki ibyo nyene je ngomba ndakubaze neza iyi myumbati uri kurasoroma imboga niwe wayirimye mana yanje byantumpora ubusa iyi mirima yose uretse iyi myumbati nayihawe na nyeneyo nawe wayihawe na nyenewe yondi nyeneyo ntawuzi wewe bihagarare nyeneyo ni jewe kugeza uno munsi bihagarare naje naje ndagushishe usetse maje wanije nari nagukuye ngaha mu rugo none jewe none se wowe wamfungishije none se wowe wandoze reka kubyitiranya si wowe wandoze ubuho ndakanurawe nanjye ndakanura kugusura urazi ko mvuye kwiga ubwenge mvuye mu bwenge basa n'ubu uzosubirayo iki aricyo ncera igituma ngarutse urakizi si uko ugomba kundenganya kurya ibyo utabiriye akuwe mana yanjye hewe uti imirima nayihawe na banjyatuyaganye neyo urakayaga niwe yampaye hose ngo ndahakurikirane urakayaga n'urupfu we nta bwenge ugira ndakwanyiye nta bwenge ngira ntabwo ufise mana yanjye ngoma ndakubarire nturinde udedemba kandi wowe urarinda ngo uriko urafise ibyo uvuga iyi mirima nayimyokeye imyaka 50 urazi imyaka 30 icarico uvemwo aho nzogusanga hose nzoguhamba ndagucuritse wacimva mu maso kagarara ndagukura urwo rutwe we nakubwiye ko ushaka kurya ibidasengeye ugomba gusubira wewe nyene ni urya ibidaciye mu mategeko ugomba umunyororo jeho ndawukize kugemye ngaho kandi uri wenyine nibiki Imana ntuzagiye abagenzi iwanje nzafise uburenganzira bwo kujya mu gushaka ariko nta burenganzira mfise ntabwo kuri ibyo bintu uri ngaho wumva amahoro hani nk'iwawe nyine bafite uburenganzira niko umenga usa n'uri ngaho wenyine agiye ko atakwakira yagiye kuri vaccine okay navyo yari yambwiye nje gutunda ku bajije mufate ikinyenda batsimana simana ariko nta binyobwa naguriye muri ino nzu kobo icyo ari komplika nkuko wabonye ntacyo bimaze ego ibofre wanje yemera nyene wiyemere nyene bifate nkuko ari akobo shakeza yakubwiye ko kweli ujya kenshi na madawa amaso yabibenza ukuntu birasa John bishima kuri kubuse maso nkaya amaso yabibenza
iyo nje nubwo bari meza ntangana nawe iyo ni manini yera overo atese ukunda murakoze muratwishimiye okay nyine ikintu umuntu yakibonye ni ngombwa kivuge hama tugumanye ngiye guteka kugira ashaka afungura ndagiye kuri vaccine yarusha ujye urazi guteka ndabizi hari umukobwa yakora atazi guteka ariko ngaho ababyeyi baba batwigishije gukora byose kibi cyane nyine zirasubiza ku buzuru mana zirarema ahubwo imana irihangana Sisi. Ni sawa. Ushobora kwakira abashyitsi ugatwara isakoshi yawe n'ishyamba. Ibyo ni ibiki? Ni iwawe. Ni ibintu byakubaye byinshi washatse kwakire. Cyane. Ishuri atabura n'igihe. Nabyo donka. Sa. Komano rihangana. Ibyo wabyiyumvire neza mu kubikora cyangwa no ntabwo ngo wabishizemo. Ese uburenganzira bwo gusoma mu bice y'inka w'Egypt. Ubu tugiye kubana hano. Nyatari. N'umwana bakuraze amatungo yose n'ibindi. None ukwiye kuyifata uko onye. Ufate noneho abagabo urazanye mu nzu ugire wirongorere sivyo? Urongora uzane ugira ube Mariya wemeye kuba Mariya. Ese uburenganzira bwo kwinjiza umuntu mu bice y'inka musohoka. Uwibaza papa iyari ariko akira gute ibintu uri kurakora ukuzana abagabo ushira mu nzu papa yaruhiye ubwiwe yavuniki ucuzana abandi bagabo bayibemwo batazi umuro papa yagize wibaza ko papa arabyakira gute ako papa iyo yose nubona ko wiyenze amatungo yawe aratubiye wibaza umuryango uzovyakira gute ibintu by'urukora